Naniranye rero mu bushikiranganje bw'indero ndabwije ukuri abakorayo mwarananiwe mufise ntimufise na zero kuko ufise zero yaratanguye. Aha muri mwebwe muri ngaha abigisha abana ku maekole publique ni bangaha kubera iki mwahahunze? Ikibazo nyamukuru nuko leta ntirabona yuko iterambere rikomoka ku ndero nziza, ku ndero ifise akanovera, ku ndero kuva mu mashuri y'intango gushika muri kaminuza bakigisha abana ubumenyi kandi mu bisata byose, bakabigisha gukunda igihugu, bakabigisha ubuntu, bakabigisha kwitanga, bakabigisha kuvuga ukuri. Ibyo rero kandi bakagira ati mwarimu ubumenyero niyo nkoko y'iterambere. Bagacaha rero barondera abarimu babizi babikunda kandi bakabaha icubahiro gikwiye. Umwarimu no munsi ntacavuga ntacamaze n'umuntu ari ngaho mu bakozi bose ngira ba leta nta numwe amwubaha n'ibindi. Kera umwarimu yarubaho hagiye hose tujya mwaka n'umwarimu barahaguruka ninde bakamubisakicana n'ibindi. Uno munsi ko bimeze rero. Mu gihe leta iheruka kwiha amanota arenga 85 kwijana, nukuvuga distinction mu bikorwa iri kwirakora mu bijanye na wa mugambi budget program, nukuvuga yuko ayo manota yose araye ubushikiranganje bwose buteranye. Duheruka rero mu bushikiranganje bw'inyubako za leta aho abakorayo bagize bati none ayo manota yoba yavuye mu bushikiranganje wacu, hoba havuye yangahe yatumye haboneka umwimbu nk'uyo wose. Bati leta yarashoboye kudisitenga n'ivyo tubona mu bushikiranganje iwacu mu gihe biboneka yuko tutagira n'akazi. Aho hari mu bushikiranganje bw'inyubako za leta. Uno munsi twagomba dutemberere gatoya mu bushikiranganje bw'indero hariya kwa Dogiteri François Havyarimana, twumve ingene ihagaze. Kino gihe hari abantu batari bake babona yuko igisata c'indero kigeze aho umwansi ashaka mu gihe kitogarukirwa. Murumva yuko bamaze kuvuga bati ico gisata kigeze aho umwansi ashaka, murumva yuko 50% yoyo ubwo bushikiranganje wabuza buri munsi yayo manota. Kuvuga ngo nta ninusu wabufise. Duhereye ku banyeshure kino gihe bivugwa yuko indero yatitutse cane mu banyeshure gushika yaho abanyeshure baheza amashure atakintu bashoboye canke bazi. Ivyo rero si ivy'imbeshere, umukuru w'igihugu wenyene aravyivugira. Naniranye rero mu bushikiranganje bw'indero ndabwije ukuri abakorayo mwarananiwe mufise ntimufise na zero kuko ufise zero yaratanguye. Muracari mu kuzimu. Aha muri mwebwe muri ngaha abigisha abana ku maekole publique ni bangaha kubera iki mwahahunze mugaca muja muri prive. Amashure publique ya conscience niho bashobora kuyigisha neza. Abarimu tukumva ko umwarimu yabaye umuvyeyi kumwe kwa kera, umwana kumva yuko ari imbere y'umuvyeyi yari kwiga. Conscience nihivyuka mugabo no munsi umwana aratrisha kubera iki mu mutwe we ariko arondera urupapuro gusa ruzomushikana ahantu ntariko arondera ubumenyi. Duhindure systeme educatif je ndababwiye nitwa dushaka gutera imbere. Nico cyo baravuze nti c'est la base de tout, sinza kuvuga ibindi kuri education. Vraiment ko umuntu afise master atari capable de composer ipage 3 ku munsi wose birateye isoni. Erego nabonye nivyo bita ama memoire ingene babikora. Aragenda agafata nk'urundi rutabo agacaza arahindura udufrase gusa ahindura. Aha none vy'ukuri ibintu bimeze uko mu ndero aba bantu bo kwiha distinction mu bushikiranganje bw'indero wo kwiha amanota ngahe? Muri ya distinction umushikiranganje wa mbere yavuze ari imbere y'inama nshinga amateka. Mwumva ubushikiranganje bw'indero bwo wabufisemwo nkangahe? Oya, ico ni kibazo namwe mushobora kwishura. Kino gihe rero bivugwa yuko abanyeshure baheza atakiri mu mutwe. Bivuye kuki? Bivuye ku bintu vyinshi, bivuye kwikena ry'ibikoresho handavuga ibitabo by'abanyeshure, bivuye kwihindurwa ry'ivyigwa canke ihindurwa ry'amaprograme ryakozwe
bitiyumviriwe ko neza, bivuye kwikena ry'abigisha, bivuye kandi ku banyeshure basigaye bigishwa ivya politike cane gusumvya ivyo kwishure. Ngarutse kwikena ry'ibikoresho, murazi ubukene bw'intebe, ubukene bw'ibitabo, ivy'abanyeshure canke ivy'abigisha, ubukene bw'ibirasi, ivyo rero bigasha bituma haba n'isuku rike. Ingorane zihanze igisata c'indero mu Burundi ni nyinshi, uhereye kuri izo zirangwa kuri ayo mashuri yo mu Gasenyi. Reka tugaruke kuri zitanu mu buryo buvunaguye. Iya mbere ni igitigiri c'abana c'umurengera mu mashuri. Umwigisha wo mu Gasenyi yavuze ko yigisha abana barenga 100. Icegeranyo c'ubushikiranganje bujejwe indero co mu 2021 kimenyesha ko muri rusangi mu Burundi abana 102 basangira ikirasi kimwe mu mwaka wa mbere. Mu myaka ikurikira usanga basangira ikirasi kimwe bangana 80. Ubwa kabiri, igitigiri cinshi c'abanyeshure kijana n'ubukene bw'abigisha. N'abahari ugasanga bamwe ntibafise ubumenyi buhagije. Ubwa gatatu, hari ubukene bw'intebe n'ibikoresho vy'ishure. Ubuyobozi bw'indero mu ntara zitandukanye ntibusiba kuvuga ubukene bw'intebe ku mashure canke ibitabo. Akarorero ni mu ntara ya Kayanza bamenyesheje ko uyu mwaka watanguye bakeneye intebe zirenga 22,000. Ku kijanye n'ibitabo, hari icegeranyo c'umugambi PASEC uraba indero mu bihugu bikoresha igifaransa camenyesheje ko mu Burundi hafi ibice 5% vy'abanyeshure aribo bafise ibitabo vyabo bwite. Aho ntituvuze ayafise ibibanza vyo gusomeramwo bibliothèque. Hari kandi n'ubukene bw'amazi n'utuzu twa sugumwe bitera isuku rike n'ingaruka ku banyeshure. Ibaze namwe nk'abana twumva mu Gasenyi uko bangana, bakaba batagira ubwiherero bukwiye kandi ntibabe bafise n'amazi. Ubwa gatanu, reka tuvuge ibijanye no gukurikirana indero y'abanyeshure. Kubera ubwo bwinshi bwabo hamwe n'izindi mpamvu nk'ubukene mu miryango, ntivyoroha kubakurikirana. Aha niho hava na bimwe vyo guheba amashure no gutwara inda zitifujwe. Ingorane ni nyinshi. Voilà, ibi rero hamwe n'ibindi bitadondaguwe nivyo biriko biratuma indero mu Burundi itituka. Ibi rero bituraba twese. Na bamwe bari mu mugambo uri ku butegetsi, uvuze ikintu kitameze neza canke uneguye ikintu baca bakwita inyanka Burundi canke umwansi w'igihugu, nabo birabaraba kuko aha harimwo abana babo, harimwo inshuti zabo. Aha rero naho turiko turavuga ibi bintu uca usanga batuduze ko ngo turabasi b'igihugu, ngo turi nyanka Burundi, bazohava basanga ari baba ariyobegwa. Abo usanga mbere badutuka canke baca bavuga amajambo mabi, usanga abana babo biga muri leta. Ibi vyose bivuzwe ngaho usanga biriko bishikira abana babo. Nta mwana w'umutegetsi numwe usanga biriko birashikako. Abana b'abategetsi usanga bari mu mapirive w'amayinka, abandi babarungitse za Canada, mu Bufaransa, muri Etazini, hariya mu Buraya. Ariko wa wundi abana biwe bariko biga bicaye hasi, ugasanga niwe afise amanyama gusumvya abandi bose. Muri make twari dukwiye guhumuka amaso. Dufise abategetsi batadukunda, bikundira ibintu vyabo gusa, bikundira inyungu zabo gusa, bikundira inda zabo gusa. Aha muri mwebwe muri ngaha abigisha abana ku maekole publique ni bangaha? Kubera iki mwahahunze mugaca muja muri prive? Amashure publique ya conscience niho bashobora kuyigisha neza. Voilà, kubera iki atamutegetsi yemera kwigisha umwana wiwe mw'ishure rya leta, baca batwara ku maprive abandi bakabarungika hanze. Ibintu rero bijanye n'amashure ya leta canke n'inyubakwa za leta canke n'ibikoresho vyo mu mashure ya leta, ahantu babaze. Ubu murumva yuko hariho ikibazo c'abigisha, mbere n'abahejeje ayo mashure yo kwigisha ugasanga nta n'ubushobozi bafise. Abanyeshure rero bize secondaire bakananirwa n'ikibazo ca leta kimwe bita exeta, abo ubu baca baja mu mihira.
bavuga yuko uca usanga ubuzima bwabo bufutanye, bakavuga bati na ya formation pedagogique yahora ikorwa kugira ngo bace baja kwigisha ubu ngo yarafuswe. Abanyeshuri mbere bagashikaho bavuga bati CNDD-FDD mu vyo yari yagiye mu ishamba kugwanira kwari kugira ngo abana babo bita ko bari mu bwoko bwagiriwe nabi canke ubwoko bwarenganijwe bazokwige mbere bige neza. Bati mugabo bamaze gushika ku butegetsi abo bana nibo bariko barakubitika. Bo bakabona yuko ibi bintu bibabaje cane, umugambwe uri ku butegetsi uriko urasubiza inyuma igihugu cane cane mu bijanye n'indero. Abanyeshuri bakavuga bati twebwe turasaba yuko hofuma hasubizwaho ya formation pedagogique kuko exet irashobora kukunanira mugabo wari ufise ingabire canke impano yo kwigisha, iyo mpano igacipfira muri wewe kandi yofashije igihugu. Bagasaba rero yuko ya formation pedagogique yosubizwaho kugira ngo umuntu yige ico agomba hageze gutanga ubuzi ahiganwe mu bandi. Ako rero karagaciyemwo, reka tubandanye. Umuntu umwe yaravuze ati ukeneye kwica igihugu ntibikenewe yuko uhitana bombe nucléaire ngo ute ku banyagihugu. Ati ntibikenewe yuko uzana za mitrailleuses ngo urigite abanyagihugu. Atoya, kugira ngo wice igihugu ufata ukica indero, ufata ukica igisata c'indero. Abana bazosohoka baca basohoka ari bijuju, bakazoba abaganga bagatera inshinge abantu kutariko, bagaca bapfa, bakaja mu mabanki bagakorayo, amabanki agahomba, bakaja mu gisoda bagakora amakosa, bakaba abakozi b'Imana bagahuvya abantu. Bati ngaho uwo wahejeje kwica igihugu. None abahinga mu vy'indero canke abahinga hano uvuga abigisha mu za kaminuza babivuga kwiki, ababikurikiranira hagufi. Ashere niyo nizigiye, umuhinga akaba n'umwigisha kuri kaminuza, aravuga ati c'est extrêmement inquiétant. En 4 il y a eu une chute de 12%. Ati ibintu bigeze ku rwego rwo hejuru cyane. Ati mu myaka 4 gusa igihugu c'u Burundi casubiye inyuma ku bice 12 kwijana. Aharibaza ati ibiriko bigenda gute? Ati nizihe ngaruka mbi ibi bintu bishobora gutera ku gihugu nko mu myaka 10, nko mu myaka 10 iri imbere. Mweho mwoba muvyumva gute? Igihugu c'u Burundi kizoba kimeze gute? Kizoba kiriko kirasohora abantu bameze gute? Umwigisha wo kuri kaminuza Alexis Manirakiza mu gisata c'amategeko aravuga ati on remarque quand on enseigne à l'université il y a des étudiants qui ont un niveau équivalent à celui de certains élèves de l'école primaire, même en master. Ati kugira ngo ubone neza urugero rw'ubumenyi abanyeshure bafise, ubibona mu gihe uriko urigisha. Usanga hari abanyeshure biga kuri kaminuza bafise urugero bw'ubwenge bwogereranywa n'ubwo abanyeshure bo mu mashure mato mato canke abanyeshure biga muri primaire. Ati kandi n'abiga za master niko usanga bameze. Ibi bintu none mwebwe abantu b'Imana muriko muvyumva gute? Raba namwe mu bihumbi 2021 muri ca kibazo co mu w'icenda baciriye ku manota 48, aho muri ca kibazo gituma umwana aja muri poste fondamentale. Mu mwaka wa 2022 baciriye kuri 36. Mu mwaka wa 2023
baciriye ku manota 38. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 ari wo tugezemwo baciriye ku manota 32. Murumva yuko urugero aho gutera ruduga rutera rutibuka. Rero umuntu yokwibaza ati muri iki gisata c'indero boronka amanota ngahe? Amanota bokwiha nangahe atawubabesheye? Duca dusubira hahandi muri ca cegeranyo ca leta aho biha amanota arenga 80%. Ayo manota yavuye he? Ubwo bundi bushikiranganje ayo manota yoba yaravuyemwo nubwahe? Bo tuzobirabira hamwe. Mugabo murabona yuko mu gisata c'indero coco atana 10% yoba yaravuyeyo. Reka twumve umwigisha kuri kaminuza Charles Nditije, twumve ico bivuga ko mu kumwumviriza. Reka twitize aya majwi yavuye kuri radio Igicaniro. Ni kibazo nkoramutima ibyo avuga nivyo yuko ari mu za kaminuza no master kuvuga uwaheje kaminuza ariko aregereza kuminuza kuruta anganya tubumenye n'uri mashuri y'intango sekore primaire. Akavuga yuko atanu ushobora kwandika iryungane rimeze neza mu Gifaransa. Ikibazo rero nyamukuru mundaca yibaza ati none ivyo vyacitse ngaho gute? Abo babungurujwe gushika hiyo byagenze gute? Narumvirije umushikiranganje ajejwe indero François Habyarimana avuga yuko nkuko nabo bavuze mu ntangamarara yuko ingorane ari kubura abarimu, ubukene bw'abarimu, abanyeshuri benshi mu mashuri, ibikoresho bidakwiye, ibitabo, intebe n'ibindi, n'amashuri amatonya. Mugabo ivyo kuri jewe n'ibimenyetso cyuko atakigenda mu ndero. Gacubona rero ivyo ibimenyetso sivyo ari kudoma ku rutoki, imvo nyamukuru zatumye uko gutituka kw'indero nkuko yavuze 12% mu myaka 4 gusa, ngira birarenga mbere. Byatumwe n'iki? Aho niho ikibazo nyamukuru ku bwanjye byatumwe nuko ubutegetsi buhari atagushaka atambono tantumbe ico novuga no kwita mu Gifaransa vision politique, volonté politique y'ukwerekana yuko indero ariyo nkomoko ya byose, niyo nkomoko y'iterambere mu gihugu, niyo nkomoko y'amajambere, niyo nkomoko yuko abantu barema bakagira imigenderanire myiza, bakabaho neza, bakiyumva yuko ari abantu bafite ubuntu ijambo kuri. Ibyo rero bibuze byose bica biyangara. Igikuru rero kuri jewe nuko ubutegetsi nta gushaka, ndabona yuko indero akamaro k'ishuri ntibabona yuko ariyo nkomoko ya byose. Aho niho ku bwanje rero hari ikibazo nyamukuru iratwoshimikirako. Aha muri mwebwe muri ngaha abigisha abana ku ma école publique ni bangaha? Kubera iki mwahahunze mugaca muja muri privé? Amashuri publique ya conscience niho bashobora kuyigisha neza. Rega ku bwanje ikibabaje nuko umukuru w'igihugu ari we mukuru wa leta yidoga nkuko turiko turidoga, ukamengo abo barimu ntibatwagwa mu gihugu atwara, ntibafise ubushikiranganje atwara. Abo barimu bahunga avuga ko baja kwigisha mu mashuri yigenga y'abaprivé, bagenda kubera iki? We niwe aho kwidodomba arira akorera amosozi de l'arme de crocodile nk'ubwo mu Gifaransa, niwe kwicara akavuga ati mu ndero nta kigenda, bitumwa niki? Aho ni hari ingorane kuko ku bwanje wabuze tubuza gusha buratagata. Harya abana turabana b'abavyeyi bacu, turabanyeshuri b'abarimu bacu, abanyagihugu baraba karorero kingene abatwara bigenza. Iyo abatwara batafise ubuntu, badafise ubumenyi kugira ngo bashinge imigabo n'imigambi iteze imbere igihugu, iteze imbere ibisata byose, bwa burimyi, bwa ubworozi, bwa yabindero, y'abamagara y'abantu, ni ngombwa yuko iyo ndero ico no kwita système éducatif iyo nyene ikifasha kugira ngo ubwo butegetsi bubi mediocre butemere yuko abantu biyumvira, ko abantu bavuga bitagenda neza bose baca bituna bugatondera. No kuvuga rero
ibiriko birabe uno munsi bitumwa nande, bitumwa n'ubutegetsi bubi. Iyo uno munsi nta uryogoye bavuga ati uri umwasi w'igihugu. Nico gituma mu mashuri uravye abanyeshuri bambwira ati wewe nuhore, wewe igafata ku mutwe gusa ibyo twigishe, ntubwire ngo hamwe bo kwigisha bati negutagenda neza boca bagira ati urikura uragumuka. No kuvuga rero iyi ndero mbi, indero yatitutse kubera ubutegetsi bubi, ubutegetsi budafise imigabo n'imigambi, ubutegetsi butabona yuko kazoza keza ku Burundi ari ubwo gwaruka ruzi kwiyumvira, rukebura abarimu, rwanka tuti wa mwarimu wewe ibi uri kuravuga sivyo. Uno munsi indero yogenda neza guta abarimu ubu bagenda kwigisha kubera ari abasenededefde, kubera ari imbonera kure, ugasanga nta bumenyi bafise, niyo afise ubumenyi ntabazi kwigisha. Baravuga mu Gifaransa bati pour enseigner l'eau comme le doigt, il faut en connaître l'eau comme le bras. Ukuvuga uwigisha ibintu bingana n'urutoki, uzi ibintu bingana n'ukuboko kose. Uno munsi ibyo baraba ingena gusa wewe uri muri CNDD-FDD cyangwa uri imbonera kure. Hariho ibintu mbere biba mu mashuri bitumwa n'akarorero kabi k'abategetsi. Anotanga nk'akarorero mu ishuri uno munsi bariba ico bita gutirisha, bariba mu bibazo. Kubera iki? Kubera abo hejuru biba, basahura, bagira amayegereyegere yo kurondera indya, ntibayegereye kubera basaba ibitabo canke basaba laboratoire canke basabe intebe nziza, kubera abo hejuru nabo nyene biba, basahura, ibyo bayibonera hejuru. Rero nico gituma rero uno munsi ingorane zihari ni ubutegetsi bumeze nabi cane. Uno munsi umunyeshuri hako leta ivuga iti kwigisha abana ni itegeko, ni bwirizwa leta yisonera itso gushira mu ngiro, kabigisha ubumenyi bukwiye, karomondera ibyangombwa bikwiye. Ubwo uno munsi bavuga ati kwiga n'ubuntu leta kugiriye. Baravuga ngo kera kuri nkuru baravuze ngo biga ku buntu, wabona ati biga ku buntu ngo bakiga ubusa. Isi kwiga ku buntu s'ubuntu, ni itegeko kujya umuvyeyi rero umwana akamugaburira. Leta niko yatsa kubigira mugabo. Professor, imbere yuko dushika kucokorwa, ugifise ijambo warubikomoje ko nibihe bibazo mwebwe nk'umushakashatsi, umwigisha wa kaminuza, nibihe bibazo biri mu gisata c'indero hako bitera imbere bibandanya bisubira inyuma nk'ibirenge? Nkubona bivuze ikibazo nyamukuru nuko leta ntirabona yuko iterambere rikomoka ku ndero nziza, ku ndero ifise akanovera, ku ndero kuva mu mashuri y'intango gushika muri kaminuza, bakigisha abana ubumenyi kandi mu bisata byose, bakabigisha gukunda igihugu, bakabigisha ubuntu, bakabigisha kwitanga, bakabigisha kuvuga ukuri. Ibyo rero kandi bakagira ati mwarimu ubumenyero niyo nkoko y'iterambere. Bagaca rero barondera abarimu babizi, babikunda, kandi bakabaha icubahiro gikwiye. Umwarimu no munsi ntacavuga, ntacamaze, ni umuntu ari ngaho mu bakozi bose ngira ba leta, nta n'umwe amwubaha n'ibindi. Kera umwarimu yarubaho hagiye hose tujya mwaka n'umwarimu barahaguruka n'inde bakamubisa akicara n'ibindi. Uno munsi ko bize rero kuvuga rero ku bwanje uko nyamukuru nuko gushaka uko kubona yuko indero ariyo nkomoko y'iterambere, inkomoko y'ubuntu, inkomoko y'ukuri, inkomoko y'iterambere mu bisata byose. Iyo ntumbero ntayihari. Nico gituma usanga uno munsi amaprograme bayashinga batabanje kurondera bati none mbego no munsi ibyo twigisha ibisata byo mu mashuri y'amashuri yisumbuye cyangwa za kaminuza bifasha iki mu iterambere. Baravuze ngo hariho ujya mu nsoro hariho ngo abantu ngo bisata byo muri mashuri yisumbuye ngo bitari muri kaminuza. Rega abanyeshuri bari muri mashuri yisumbuye ntibashobora guhereza muri kaminuza oya na gatonya. Hariho amashuri y'imyuga bo kwigisha bakaraba ati none igikenewe mu bisata iki n'ikihe, bakabyigisha mu mashuri yisumbuye atari kaminuza. Nibwo kera hariho izahitaba, harimo abaganga b'abefirmiye n'ibindi. Ayo mashuri yari ahari kandi n'abantu b'abagoronome bafasha cyane mu iterambere mu gufasha abarimyi n'aborozi kurima no korora kijambere. Ibyo byose byarafuse
bafiswe kubera yuko atagushaka kuhari mu gihugu. Ku bwanje rero ingorane nyamukuru iri ngaho kandi ntibagomba yuko abanyeshuri biga kubona kure, biga kunegura ibitagenda neza, wineguye ucika umwasi. Nico gituma baca bagira ati reka tugumiza abarundi mu bujuju gutyo tubategeke tubatamike ibyo bishaka ntagira uburyo gora. Ku bwanje ingorane nyamukuru niyo. Mbega ga professeur, iyo bimeze uko biraza bikagira ingaruka izahe? Ingaruka ni zitubona. Hariho umuhinga yavuze ati ugomba gufata igihugu ku nguvu ndukeneye kugomora ingabo, ati ica indero y'ico gihugu, ati kuko ico gihugu kizoca gisubira inyuma nk'ibirenge ko babivuze, ati kuko ati ubwa mbere hoho ico gihugu abantu bazopfa kubera abaganga batazi kuvura n'abayefiri batazi kuvura abantu bapfe twe n'indwara zinyuranye, ati amabarabara, inzu, ibiraro byose bizobomoka kubera aba engineer batazoba bafise ubumenyi bukwiye, ati itunga ry'igihugu bizokoronekara kubera abize abahinga b'ubumenyi les economistes atabyo bazoba bazi, ati ubucamanza bugoyagoye abantu binjiranimwo kubera yuko atabutungane buzoba buhari, ati rero ico gihugu zoheza gitoza iminu. Uno musi rero ingaruka mbi ingaruka uno musi Burundi ni igihugu ca mbere gikenye ku isi. Kubera iki? Kubera yuko atabahinga atabumenyi bukwiye mu bisata biranga byubaka igihugu, kuko ntibakenewe ntabo bashaka, bashira imbere ubwoko, bashira imbere umugambwe kugira bakaza abantu, nta n'ubuntu bwigisha mu ishuri. Kubera uno musi ni igihugu ca mbere kigira ibiturire ku isi, kubera yuko ubwo buntu, uko kwiyubara, uko gukunda igihugu, kugikundisha abana abanyeshuri nta bihari kubera nta karero keza kariho hejuru. Ugasanga rero niyo bagize ngo baragira ibyo bari barafuruguta ngo bagire ico bita nka les états généraux zarawe mu mwaka 2014 wa 2022, mugabo guhuma amaso abantu kuko nta gushaka kuwari nibivuye muri izo nama rukokoma ndibiheza ngo bishigwe mu ngiro. Nico gituma rero no munsi igihugu kigeza aho mwasa ashaka, kubera byuko ubutegetsi utabona yuko indero ariyo nkomoko y'iterambere, inkomoko y'amahoro n'umutekano kuri bose. Munsi ni giti butuma leta idashobora kwicara kino kibazo ngo koko bagiye inyishu zibereye. Nico nagira mvuge, uvuze ngo ikibazo ca politiki, ikibazo ca politiki ko byose ni politiki. Ikibuze nyamukuru nuko atabutegetsi nyabwo, ubutegetsi bufise imigabo n'imigambi, ubutegetsi bugira buti kugira ngo igihugu itere imbere uko gw'ikiniki mu ndero. Ko rero tuko turavuga mu ndero, bakabanza bagatirika turabe ibitagenda neza kuva mu ntango, mashuri y'intango gushika mu mashuri yisumbuye gushika no muri kaminuza. Ibitagenda neza nibihe, bituma niki, byavuye kuki, bimeze gute, uko gwiki, kugira ngo ivyo bintu bihinduke. Uburyo bukenewe n'ubuhe, inyishuri ngaho. Mugabo uno musi ibyo bagira twebwe nta bantu bize baciye ubwenge dukeneye, kumbure baciye ubwenge bohava batugaya cyangwa bakatunegura cyangwa bakabwira abantu bati gumuka, abantu ntaco babamariye mu biyamirize. Nico twagira ati twebwe reka duhore ibintu biyangare, abantu bagume mu bujuju, bagume mu bukene, kuko bari mu bukene tubaye utuntu tubafyetesha badoca bagira kiganza sabwa niwe dushaka n'ibindi. Niyo ngorane nyamukuru ku bwanje, ubutegetsi budafise intumbero, co no kwita vision politique mu bisata byose, bukagira buti hakenewe iki bukiha bukagira planification, imigambi bati mu ndero uno musi ntibigenda neza, ne tubisuzume hanyuma turondera uburyo n'abahinga bo bikora. Ivyo rero ntavyo bakeneye, nta n'ivyo biyumvira, kuko nta bahinga ngo baza mu ndero. Abahinga ngubu nufata nko muri kaminuza amenyereye, abahinga babinonosoye, abarimu bari barabinonosoye,
bamwe baragiye mu nduze mu karuhuko ico bita retraite, abandi nabo baca bazana abantu bashasha. na hano tanga karorero libereze kubivuga ibya bya LMD, le système de Bologne, je nari muri ivyo. Ijya système de Bologne yari yizwe neza cyane ko twamaze imyaka kuva mu mwaka wa 2006 tuvyiga tubikora, turagira n'ivyigwa binonosoye imbere yaho, hanyuma turaja mu mashuri turamagara abahinga turabinonosora, turahindura mbere n'amaprograma byose bindi amashuri adakenewe, ivyigwa bidafuta. Mbwa ingorane niki habuze gushaka gukurikiza CNDD maze kuza bagwiza n'ubusa. Iyo reforme ntiyaheza ngo ironke inyinshi ikwiye, ndishike kuvyo yishinze kubera atagushaka kwari kubwanje. Rero kibazo nyamukuru ubutegetsi icokorwa kugira ubutegetsi buhindure intumbero, buhindure ingene bona ibintu, bushira imbere neza y'indero, neza ya bose, terambere rya bose idakumira, bashira imbere ubumenyi, bashira imbere abantu bakunda igihugu. Ibyo rero byo bivuze bizoshoboka gute? Aho no hari kibazo nyamukuru cyo gitwagira ntijewe ngira tuza kuvuga mu byokorwa, ngira turaza kubishika kwinge ndaje n'umuti tugiye tubashike. Professor, muri interview mwatanze muri journal Iwacu itariki 3/8/2019 bakubaza ico wokora ubaye ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, wavuze ko reka ndavuge mu kinyamazuru commanditer une étude internationale de la science qualité de l'enseignement supérieur tant public que privé pour évaluer sans complaisance la qualité de notre enseignement supérieur qui a lamentablement baissé. Iyo ari point ya mbere. Ya kabiri wavuze uti évaluer l'état de mise en application de la réforme LMD ou système de Bologne, nk'uko mwariko muravuga, dont je suis par ailleurs un des grands artisans, pour procéder aux ajustements nécessaires, car j'ai l'impression que c'est plutôt un échec alors que la réforme s'impose. Aha aye ga professeur wodusigurira igituma cizo point zibiri mwatanze uzibona nka priorité kuri mwebwe? Aho ni vyerekeye kaminuza gusa. Iyo systeme LMD yeke kaminuza na systeme ya Bologne. Systeme ya Bologne ico kimwe. LMD systeme de Bologne niyo byatanguriye. Bavuga bati kugira ngo umuntu yize mu Burundi, yize mu Rwanda, yize muri Amerika, yize i Buraya, aronke impamya bushobozi aca agenda gukoresha, nuko hoba ingena kaminuza zitunganywa ku isi yose kumwe. Niho systeme de Bologne byatanguye. Abashikiranganje biburaya b'indero niho bakoraniye baca bashinga LMD ku L ku licence, M ni maîtrise, D ni doctorat. Kugira ngena rero abantu borunka licence imyaka yotunganywa, maîtrise bavuga licence imyaka 3, maîtrise imyaka 2, doctorat imyaka 3 4. Kugira byose bigende kumwe n'ibintu byo twegwe rero twace turonka n'amafaranga y'abafaransa. Je nari conseiller directeur de la réforme de l'enseignement supérieur, nabikoze kuva mu mwaka wa 2008 gushika mu mwaka wa 2010, kwa imbere yaho hari ministre Julien yabikora umuhano directeur. Hanyuma twagize nkuko nabivuze ama-étude turiga ingena barimo bamerewe, ibikoresho, amafirira hari ingena meze, ingene ingisho ziriko muri kaminuza zituma abakoresha ibisata byo mu gihugu bironka abakozi bafite ubumenyi bukwiye, cyangwa usanga abantu biga ibintu bitajyanye n'ibikenewe kugira ngo ubuzi bugende neza hirya no hino. Byose twari twabyize imbere yaho, hanyuma turashinga amaprograma mashasha yotuma abasohotse muri kaminuza bashobora ubumenyi kugira bakore neza akazi bajejwe, ico twita professionalisation. Urashobora gusohoka uno mutu uzi ibiharuro byinshi, uzi shimi nyinshi, uzi igifaransa cyinshi, icongereza cyinshi, cyangwa cawundi ati ntibafatiswa, ugasanga mu kise ku kazi ntacashuye. Twagira tutero umuntu yige gukora, yige ubushobozi butuma aronka akazi kandi agakora neza. Ivyo rero nico gituma nogira nti muziki uwogira umushikanje w'indero novuga nti haziki indero muri kaminuza habuziki ko muri ministeri asema primaire secondaire hamara kaminuza iri kwayo asema superieur scientifique rero tubambaje ivyo bya muri kaminuza. Mugabo mvuze kubyekeye indero yose
igikenewe nuko ku bwanje kuba bahinga bo mu bisata byose babinonosoye harimo n'abanyamahanga bakavuga bati none uno munsi ibintu byifashe gute mu ndero karaba kuva mu wa mbere gushika kuri kaminuza ingene ibintu byifashe ingene byagiye biratituka byatuwe n'iki habuze iki uburyo ibyo rero bamaze kugira ati ibintu byifashe gutya kujya umuntu ugiye kwa muganga uja mu karere bakaraba tugwaye iki bakabona gutanga umuti ubereye niko kwiye kugira no munsi badukumishikanga ati ngoriki perezida ati koriki agahuruduka mugabo atavyigwa binonosoye bibaye kandi bimwe bigirwa nyine atagitsure ca leta canke ca perezida canke bari we wese bigakora n'abahinga babinonoseye bakabona aho byapfiriye bakabona ati none uko gwiki byo kona bande hakeneye uburyo bungana gute igihe byomara kugira bigibisire kugenda neza ni ikihe agashwa n'inzego mbere zo kurikirana ingene ariko biragenda zigoma icurogira ca evaluation ingene abiriko biragenda neza bakosora buke ivyo navuze bya assurance qualité muri kaminuza bati hariho umugwi washinzwe kwira barabe inyigisho zitangwa mu bisata bitandukanye muri kaminuza zirafise akanovera gakwiye zirafise igipimo cotuma tugira tusohotse muri kaminuza y'u Burundi agiye muri Amerika gihuraya afise ubumenyi afise ubuhinga bukwiye kugira ngo abandanye yiga atangura nko byagenda kera ndibuka tugeza kaminuza waragenda ukagenda mu Bubiligi ukagenda mu France ukagenda mu waba mu bambere ukaronka distinction ko babivuga n'ibindi tusa ubu nta kigenda na kimwe nta kigenda kubera iki kubera ibyo byatituze kandi ushaka kwari kugira ngo dukosore bitagenda neza. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Murumvise ko ibijanye n'indero mu Burundi kugira ngo bisubire ku rutonde ko vyocishwa muri scanner vyose bahagira bati mbega vyapfiriye he ico dukwiye gukosora n'icahe scanner yocu vyerekana vyose. Hanyuma abantu b'Imana nukuri kw'Imana duca ubwenge tureke kuvuga nk'abantu b'ibijuju urarukira ku bantu urumva ngo abanabasi b'igihugu ngo abaninya nka Burundi kandi uzi neza yuko nawe ivyo bintu biriko biragukorako. Camwiyumvira nk'umuntu avuze ngo ibi bivuzwe ni ibintu bivuzwe n'inyanka Burundi canke n'umwasi w'igihugu wiwe ariko araca canke ariko liga muri ubu buryo. Ni ibintu bibabaje. Ibintu vya politike nivyo bisigaye vyigishwa cane gusumvya inyigisho zo mw'ishure. None ibisi vyo mwibonera. Aha ndiyumvira hari abana b'abategetsi baba barimo, hari umwana w'umukuru w'umugambwe ngaha barimo, hari umwana w'umukuru w'igihugu barimo, hari umwana w'umushikiranganje barimo, hari umwana w'umushinga amateka. Bo sinkeneye kuvuga ibintu byinshi ariko ndazi neza yuko atabana b'abategetsi babagwiriyemo kuko abana b'abategetsi barungikwa kwiga hanze Iburaya, Canada, muri Amerika niyo usanga bariko bariga. Mugabo ugasanga wa mwana w'umukene, wa mwana w'umusene DFDD umwe aguma avuga ngo shirira ugasanga niwe ariko arabona aya mahano. Voilà, ejo akazoca sohoka ari kijuju. Wa mwana w'umutegetsi akazoza wewe afise ubumenyi buhagije. Ibi bintu tuba dukwiye gukanura tukabibona. Ikindi eraba abategetsi ubu bagira mu modokari z'amamiliyaridi n'amamiliyaridi. Voilà, abategetsi basigaye bagendera mu modokari azimvye cane amwe agugwa amamiliyaridi n'amamiliyaridi. Twarabibabwiye mu cigwa giheruka nta ntebe ziriyo, abarimu barakenye, abana ntibagira ibitabo, ntibagira ubwiherero,
abigisha ntibagira materiel no ntibagira ibitabo ni ukuvuga ngo usanga ari ibintu bibabaje mugabo ubu abategetsi bakaba bariko baragura imodokari zizimvye cane kw'isi akaba arizo bagiramo ibi bintu murumva bitomoye kabisa murumva bitomoye ga yemwe bo nibaza yuko twavuze vyinshi ariko ya manota 85 ya distinction yoba yavuye hehe ndasubiyemwo umuntu abona iyo yoba yaravuye kumbura tuzoja mu bundi bushikiranganje vuba turabe aya manota yoba yavuye hehe canke baraduciyemwo ntimubona ko bagomba baducamwo ibi bintu rero murabona yuko ari akamaramaza leta irakwiye kugirira impuhwe abenegihugu ibisata vyose bisubirwemwo ibisata vyose bironke ababikoramwo bafise ubuhinga n'ubumenyi abo nabo benshi barahunze abandi bariko barahunga igice c'abayigisha bariko barahunga canke ubuzima buriko burananira mu Burundi bariko bigira hanze ni benshi cane ivyo bigatumwa niki bigatumwa na kwa gukomantaza imitima bati okay twebwe sikizima turi ku butegetsi sikizima twe turiko turiyamurira sikizima turiko turabaho uko tugomba abana baragomba basohoke canke baragomba baheze amashuri ari bidebire abigisha baragomba bomoke bose ivyo birabaraba aha rero murumva yuko ariho ca gihugu kiriko kirapfira baca umugani ngo izija guhona zihera mu ruhongore ikibazo c'indero mukabona tugumye tugifata minenegwe iki kintu kizodukorako twese atawuvuyemwo numwe kuko muce muharura nko mu myaka 10 iri imbere ingene ikibazo c'indero kizoba kimeze muharure abantu bazoba bakora ingene bazoba bameze murabe yuko bitazoheza ngo bitugire kwingaruka mbi Imana nibahezagire mwese reka twibanarize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze wiyumvira yuko uri kuragirira nabi abandi canke uri kurakorera ikibi abandi canke uri kurahasha abandi nawe ugasanga uri kurihasha ugasanga bimwe uri kuripfuriza abandi nivyo biriko biragushikira baca umugani ngo urucira mukaso rugatwara nyoko hari naho wiyumvira yuko uri kuragirira nabi abandi akaba ari wewe rubanzayo iki kibazo c'indero rero ni kibazo gikomeye cane hari agakoko bakunda guca ku mugani kitwa Scorpio bo nagakoko kameze nk'inkara irya nkara yo mu mazi murayizi ariko kameze nka kurya sinzi ingene bakita mu kirundi bavuga ngo le Scorpio pique celui qui l'aide à sortir du feu bavuga ngo Scorpio irakurya canke igukubita iboyi ugiye kuyifasha kuva mu muriro umvire gukomeretsa canke kugirira nabi uwuje kugufasha uwuje kugufata ukuboko ngo uve mu muriro abatware abasendefitete batemeye guca bugufi igihugu kizosambuka cose bobo bazoba bafise amahera bace babura ico bayakoza hanyuma bace bahungane vya bijipe bigugwa amamiliyaridi n'amamiliyaridi igihugu naco kizoba casambutse turiko turavuga ibi bintu tuba tugomba yuko Burundi bushayuka umugabo bobo uyo ninya nka Burundi ngo n'umwasi w'igihugu ibintu kandi biko biraparangana umunsi umwe bizobahitana voilà biriko birahitana uruvyaro rwabo nabo bizobagerako bibatware ikibi kibishe nuko bizotujaniranya twebwe abarundi twese ingaruka mbi zavyo zikadushikako iki kubera ubwishime bw'abantu kubera abantu bishize hejuru bakanka
guca bugufi, bakanka yuko imitima yabo imeneka kugira ngo bumvikane n'abandi bubaka igihugu. Imana iturinde imitima y'ubwibone, iduhe imitima iciye bugufi. Ngo intabarigwa nayo yamibwirwa nuko amaso atukuye. Akagani ka nyuma bavuga ngo bwiriza uwurya ngo uransaba. Iyo migani muyiyumvire ko namwe nk'abarundi.